Impera amashi amashi impera amashi Janeta impera amashi abashitsi impera amashi abasangwa impera amashi urutsiba impera amashi Cibitoke impera amashi umusaga impera amashi Nyiraneza impera amashi iracari yambe iracari yambe igira neza iracari yambe tanga amahoro iracari yambe tanga umugisha iracari yambe irabohora iracari yambe izi ngwara iracari yambe igira neza iracari yambe igorogota yabaye yambe opaka yafa yabaye yambe igetsemane yabaye yambe urukande yabaye yambe bandintabara yabaye wambe banamadeni yabaye wambe hari aho mwibaza ngo abapastori nabo nyene ntibazi kuririmba ariko nabo nyene baracunguwe ndabaramukije kandi mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu haleluya fire bomba baduhenze ngo n'abafaya bariya Amba rero ngize ngo fire bamwe bunamye hasi ntibumvise n'ibyo mvuga naje naho undi muragane fire barabyutse sinababwiye ko abantu bose bajyamo mu gitondo sinari nababwiye ko bose bajyamo n'abafaya barajyamo fire fire Yesu ashimwe ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu turashimiye Imana yo mu ijuru yadukoranije muri aka kanya kuba hano twebwe twese tuvuye hariya nyine twavuye hanyuma naho muri Burunga tukamanuka hariya mu Baragane hanyuma tugahura Imana ihezagire abarongozi b'iyi paruwasi Nyakabiga bafatikanije na korale vuga Yesu Imana ishimwe Imana yarabaciye kugira ngo badutegurire aya mazimano duheze duhure tujye ku mutima w'ubugingo tugira turyubuki uva mu gitanda tugira turyubuki uva mu gitandara aya tugira turyubuki uva mu gitandara buva mu gitandara ndara buva mu gitandara ara buva mu gitandara ndara buva mu gitandara aya buva mu gitandara tugira turyubuki buva mu gitandara tugira turyubuki buva mu gitandara buva mu gitandara buva mu gitandara ndababwire satani yaragowe kwe satani yaragowe avoma biva je nditegereza kandi naryohewe kwe ari gihe nabayeho mbona umenga nsigaye jenyene nka Eliya none abantu baracariho kwe nkabona ibipararanganye nyene nkabona no kuri jewe fumunyimbura ibi bintu ntawo byihangana nawe ijambo ry'Imana rivuga ngo mu gihe ca Eliya baho yavuga ngo nsigaye ndi jenyene ngo Imana yavuze ngo iki ngo yavuze ngo narisigarije abantu ibihumbi batigeze bafukamira bayara ijambo nabonye rikomeye ngo no muri iki gihe haleluya no muri iki gihe ngo yarisigarije nca numva ndaryohewe nyongera integere bandana urugendo nyongera intege ndabandana none rero yarisigarije haleluya yarisigarije
Mana nishimwe yarisigarije kuva mu gitondo rero, kuva ku munsi wa kane, wa gatanu, wa gatandatu twari kuri aya majambo y'intumbero iri muri Zaburi 124 ivuga ngo iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, basi bacu baba baratumize miyonzwa, n'abo ariko Abisirayeli bavuga, n'abo ariko abajejuru bavuga, n'abo ariko abantu b'Imana bavuga, iyaba aba arico citabirizo bitabiriza bati yaba atari Uhoraho, yaba atari Uhoraho, yaba atari Uhoraho. Nagomba ndababwira, iyo umuntu abonye akoze ibintu bigakunda, hari aho tuvyiyitirira, hari aho tuvuga ngo iyo ntaba narize sinabishobora, iyo ataba ubwenge bwanje sinari kubishobora, iyo ataba ndi diplome yanje, iyo ntaba ndi mu mugambwe, iyo ntaba mfise mwene mama ari mu Bubirigi, ntivyakunda. Ariko hari abatagira bene nyina bari mu Bubirigi vyakunze. None ko mutavyumva, ngo iyo ngwaye, iyo nagwaye nukuri kose yari yimpitana, iyo ntaronka uburyo ngo umuhungu wanje abishobore nje mu Buhindi, mba narapfuye ahanje ntabakakira. Umviriza, umve, hariho benshi bataronse abahungu babarungika mu Buhindi, mugabo barakize. Ntuzu nishimane ko abahungu w'ijuru iwacu zirakamwa, w'ijuru iwacu ziraka, w'ijuru iwacu ziraka, amata yamwemuye. Umve, hari umuntu avuga ngo iyo ntaba nari mfise inka nyinshi, abana banje ngo banywa amata, nongera nanje nyumwe, hariya ruguru babita umwerera, ngo nanje nyumwerera, mba narapfuye. Mugabo hariho abatagira n'igihori, hariho abatagira n'imwe, batagira n'ipanya, batagira n'inkoko, mugabo turatagata muri Yesu. Haleluya, haleluya, ubwiza bw'Imana buraduhaza, tugasigwa, tukaba bashasha, n'ijuru iwacu zirakamwa. Haleluya, n'ijuru iwacu ziraka, n'ijuru iwacu ziraka, amata yamwenyuyera. Niyo tunywa tuja ku rugamba, niyo tunywa tuja ku rugamba, turagwana tukanesha, turagwana tukanesha. Ave Satani we ntunywere ku kivuguto, ntuduhayire abahungu, mw'ijuru hari abamarayika, umumarayika umwe ashobora kwica 180, ijoro rimwe bagasanga bapfuye ari mirambaro, Hezekiya agatabarwa n'abantu biwe. Izina ry'Imana nirihabwa icubahiro. Inkomezi ziva kuhoraho yaremye ijuru n'isi, Imana nishimwe. Haleluya. Iyo ataba Uhoraho n'abo ariko bavuga,
iyo ataba amashuri nize iyi pose simba ndayifise hariho abize kukurusha nuko utababona bari hirya yawe ubona nyene ayo wize kuko ubona hafi utari mbonera kure mwijuru iwacu zirakamye ubonaho nyene kuko nturi mbonera kure ucuvuga rero ngo uri gihangange ngo narize ngo je novomisa ivyo nize nobivomisa aho uraza abantu baryamye ku mpanda bize baryamye ku mpanda uraronsa akanya rero uriko uraduhenda ngo warize wize iki barize mw'ijuru haleluya barize mw'ijuru baremye isi bakarama ijuru bagakora umuntu bagafinyora umuntu bakakira ibumba bakamubumba agasa n'Imana mu ishusho yayo barizesha wewe waherekeje abiga n'ukuri ubiriza ndabaheruje n'ukuri ndabaheruje mbega turakundana murakabura mutize mwiziki ko muryama mwese inkonda zikaza zose akagira nkaca erega twama muri reanimation ijuru ryamarire ko ryari reanimation warize utize ufise amahera utayagira bose none wize iki haleluya ntacyo mufise ntacyo muri Imana niyo kamara amagambo niyizigama niyirokora niyitabara niyimugurura niyo haleluya niyo yakuye umuntu mu mukungugu kandi niyimusubiza mu mukungugu tuvuka tutabishaka tugapfa tutabishaka uwize avuka atabishaka akarondera ibintu abishaka akabibura atabishaka ibyo bintu sinzi ko mubyumva atabishaka kandi akagenda atabishaka nyine hanyuma rero tugaca tuzi n'amashuri yawe n'amahera yawe n'amazu yawe na za nka waturatira na hamwe bavuga yuko hamwe ibyo wize wobivomisa byoca bidutwara twese ugaca ugenda tutaragenda hanyuma rero tugaca tuguherekeza hari igihugu ciza cane n'isanduku nziza nyene imwe y'amamiliyoni nyene nk'abafise abahungu n'abakobwa banyu ko mutayibandanya tukirorere twizigiye babandi bari bagufise kw'ivyizigiro bose babandi waha akazi urumva ugiye baca bagusubiriza kandi uhasubiye aca bakura hanyuma azana abiwe nawe wari wazanye abiwawe ni kimwe ku kindi kuko ntiwazanye ab'abandi wazanye abiwawe mw'ijuru tuzohure abandi bati muzohurira he akarenganyo kuri wa rukaza ebagabo kora ibyiza mukibishoboye
ejo bizohinduka ntimubishobore. Abakare n'ababwira nti muzopfaho cyandavye ico gicure mugabo babirandava ico gicure cyari kunyica ndabibwiye ko bizopfaho ariko si jewe munyere ndabivuze muzopfaho. Umve Imana niyo yimika abami kandi niyo yimura, niyimanura umuntu ikuzimu kandi niyimuduza ikamwicarikana hejuru n'abahambaye n'abo ariko abisirayeli bavuga. Haleluya! Iyo atabuhoraho sinari kubyara ngaheka, iyo atabuhoraho intambara sinari kwicamo ngo ndayivemo, iyo atabuhoraho sinari kurugo ruhire, iyo atabuhoraho. Haleluya! Simba ngenda ku maguru abiri, iyo atabuhoraho simba mbona, iyo atabuhoraho simba numva. N'abari ku abisirayeli bagira gute bavuga none Imana nishimye. Iyo atabuhoraho simba nambaye igihete. Muje murabivuga mu abapasitori mukuru muti simba ndacambaye. Hapana wewe bishop naka twarakundana mugabo aha simba ndahageze yataba bishop, yataba bishop none ni ya pensiona canka gapfa oya babe barabayeho ariko bazopfa arangirira nabi barayica ariko nta nakimwe. Igindigi nama ndavyibuka abaririmbyi babaye mu kuririmba bariko bararirimba baba mu kuririmba baca batangura kuririmba nyene ibinyene baririmba barahagarara bararirimba baragira igisirimba baca baguma baririmba bati aha mwishengera harimwo ibiranganzira mwirinde kuba ibiranganzira shengero bakitabiriza abaririmbyi bagasubira mu baririmbyi harimwo ibiranganzira baririmbyi mwirinde kuba ibiranganzira. Baravuga mu bakenyezi mu ngo zabo harimwo ibiranganzira bakenyezi mwirinde kuba ibiranganzira. Bakajya baritabiriza mu bagabo harimwo ibiranganzira mwirinde kuba ibiranganzira. Baravuga baca barahindukira rero no mu bakozi urabyumva aho nari mbara turi hariya nk'abandi umushyitsi nambaye nk'umushyitsi nyine amara turatonze turabapasori benshi bicaye hariya no mu bakozi harimo ibiranganzira mwirinde kuba ibiranganzira. Turahindukira turarabana ibyo bintu amazuru arabyimba atanguye kuduhangara twarasizwe amavuta. Ibyo bintu ni biki? Umupastori ari ngaho ati urumva abo bana ntibagira imbere bariko baravuga ngo harimo ibiranganzira uri hirya nyene bakorana ati nukuri bakagira imbere ati urumvaga wamushitse kugira ntidushwane n'umupastori yantumiye kugira ntazasubire kuvuga ntabwo baguma ntego mbona umenga ntibiragoye kwera. Hanyuma baravuga mugabe igihe cyose bariko baratumbereza mu baririmbyi bagatumbereza mu bagore bagatumbereza mu bagabo bagatumbereza baguma tubona ko bariko bavuga ubutumwa mugabo bene tata nimungirire nabi nimunderanye n'abasaseredote b'umukama
murakoma amashyi ngaha ni hatari ntibyoroshye aha mu basaseridoti b'umukara. Hanyuma turasohoka hatangura impari tukiri ngaho nyene mugabo je ndababwira nti mugabo naho bayogoreye kugira hari uwo batumye nk'urutoki bagabo atoya uhindukiriza mu bakozi b'Imana ngo aho nagira ndabadefande nk'umuvuga butumwa kuko bari bamfashije. Turataha iyo korale kuko sije nayo ndayirongoye niyo paruwase sije nayo ndayirongoye ibyakurikiye ntabyo nzi mugabo jewe dushitse muhira narabwiye abana ndababwira n'abandi ivyo bintu bajya abana bakoze amakosa kugira ngo bakore kijya kintu baje gusonga intoki abakozi b'Imana ko hari n'ibiranganzira twe hari ibiranganzira biri mu bapastori cyangwa mu bajya abarimu bahaje usanga rero kiriko kiragugumura urabyumva baje kutubwira kujya hanyuma baravuga bati oya papa ndababwira ni oya n'abana nejo muze mwirinde nihagira muze mu mateshekana n'abaririmbyi mumenye ico musonera abyumva. Umwana mwacu arambara ati papa ndasabye ijambo papa ndari guhaye ati papa none wewe kutubwira urakaye kandi ukatubwira ugigimiza kandi tuzi ko wahora utobora iryo shavu niribanze rituze kandi banza utuze papa turiko turayaga kuko muri twebwe nta wayiririmbye turiko turagira komanteri mugabo tuza reka kugigimiza papa numvaga ndatanguye gucumitwa ndahora uwo mwanya nta n'igihe nari nambaye urumva nari papa sinari pastor. Ati none ga papa wewe ndakubaza namba bavuze ibiranganzira biri mu bapasitori wewe ukaba utari kiranganzira uri kugigimiza kubera kiba kimwe ku kindi sawa dusenge tuje kuryama byahereye aho turasenga tujya kuryama. Rero mwirinde kwibiranganzira iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu n'aba ariko abisirayeli bavuga abansi bacu baba baratumize miyonzwa icuri cyose Imana yarakoze kutwimana. Haleluya. Kubw'ibyo rero kubw'ibyo Imana yagukoreye nibyo turi mu mashimwe nibyo turi mu ndirimbo zo gutazira nibyo umwe wese asubije amaso inyuma arafite icyo Imana yamukoreye kuri ka muntu kiwe no muri rusange turafite ivyo Imana yadukoreye ngomba tudugerere ahanene mu mashimwe. Umwasi ntajyamye abadayimoni ntibajyamye intambara ntirarangira tutarashika aho batubwire ngo ni muza abo data yatoranije muramu bwami bw'Imana turacagwana iki intambara. Mu gitabo Carusi igice cya mbere aha guhugurura ntateba mbega turi kumwe mwashitse kwa Rusi igice cya mbere Elimeleki na Naomi bahungira hehe Imowabu canke basuhukira Imowabu mu minsi y'abacamanza ikigoyi cateye mu gihugu nuko umugabo w'i Betelehemu mu Buyuda ahungira mu gihugu c'Imowabu hamwe n'umugore wiwe
n'abahungu biwe bombi. Uwo mugabo yitwa Elimeleki, umugore wiwe akitwa Naomi. Bari bafise abahungu babiri, umwe yitwa Mahoro, uwundi akitwa Kiriyoni. Bari abanyefurata h'i Betelehemu mu Buyuda. Bashika mu gihugu c'i Mowabu babayo. Elimeleki umugabo wa Naomi aragira gute? Naomi asigarana n'abahungu biwe uko ari babiri, barongora abanyamawabukazi, umwe yitwa Orupa uwundi yitwa Rusi. Bamarayo imyaka nk'ingahe? Nk'icumi. Maze Mahoroni na Kiriyoni bombi baragira gute? Uwo mugore abura abana biwe bombi n'umugabo wiwe. Imana idufashe. Umurongo wa 6. Bukeye avana hasi na bakazana biwe kugira ngo ave mu gihugu c'i Mowabu asubire iwabo, kuko akiri mu gihugu c'i Mowabu yari yumvise yuko Uhoraho yagize gute? Yagendeye abantu biwe akagira gute? Akabaha ibyo kugira gute? Igitabo ca Zaburi igice ca 20. Zaburi igice ca 27. Zaburi igice ca 27. Noneho dusome ku murongo wa 13. Umurongo wa 13. Mba narihebuye iyo ntagira gute? Ko nzogira gute? Kugira neza kwiki? Hehe, Imana ishimwe. Nugire gute? Hanyuma gira gute? Umutima wawe ugire gute? Nuko gira gute? Imana nishimwe. Amen. Hejuru y'ibyo byose Imana yadukoreye, hejuru y'ibyo twavuganye kuva abakozi b'Imana batanguye kuwa 4 gushika iki kirengazuba, ibyo twagiye turavugana mu burinzi bw'Imana. Wararinzwe, nararinzwe, nibyo. Umwe wese twavuganye yuko uwagushimwa ari Imana, ibisigaye byose nibiceceke, hanyuma Imana bariga biganze, kuko uwishize mu kuboko nta n'umwe yohamukura. Izina ry'Uhoraho nirihabwa icubahiro. Hejuru y'ibyo byose rero tugiye guhava turangiza igikorane dutaha, ariko n'iri jambo kuri mu bwiza bw'Imana, guma mu bwiza bw'Imana. Irinde kuva i Betelehemu ngo ugende i Mowabu ngo nuko ikigoyi cateye. Turi kumwe? Ngira ndangize n'iri jambo. Irinde kuva i Betelehemu ngo ugende guhungira i Mowabu ngo nuko ikigoyi cateye i Betelehemu. Betelehemu ni inzu y'Imana, ni inzu y'ibyo kurya. Amen. Mugabo ntibisigura ko inzu y'Imana y'ibyo kurya igumira ibyo kurya. Hari igihe bigora Imana igapima abantu bayo, Imana igasuzuma. Turi kumwe? Ibyo kurya bigahera, n'abantu bagahera bakakuvako. Erega n'abantu twese tuzopfa, nta n'umwe azorusimba. Cyo nabonye muri groupe bariko barandika, umuntu avuze ati wa muntu wanje arapfuye, bose bagace baguma bavuga, urumva bavuze ko yapfuye. Bandika mpore mwene data, biragoye kwihanganira, wihangane. Abandi yandara yo groupe nca ndayandikamo,
twese tuzopfa nta n'umwe azorusimba. Ari nijoro yamve uyu mupasitori nawe bagabo twese tuzopfa nta n'umwe azogira gute azorusimba. Vyaguma Ibetelehemu ko hasigura ngo ni inzu y'Imana. Haleluya! Ni inzu y'ibyo kurya. Vyahera vyagabanuka wawunda kuvyuma vyahanyerera bizogenda neza. Birindire bizogenda neza. Amen. Haleluya! Guma hehe? Guma he? Guma Ibetelehemu mu nzu y'Imana. Gumayo yamutubwoko yamuhunga Elimeleki muri ico kigoyi ari kumwe na Naomi. Naomi bisobanuka ngo uninahaye. Murabyumva? Uninahaye ari mu nzu y'ibyo kurya, ari mu nzu y'Imana. Ni haleluya, araninahaye. Ni Naomi. Amina, turashima Yesu yarishe umwaku, ubu tumeze neza, tugenda n'imodoka nziza, turi Betelehemu. Mugabo birahindutse, ibintu byose birapararanganye, ibyari hasi biroye hejuru, igisabo kiramenetse, hanyuma rero barakwimuye, aya mahera arahetse. Erega byose bizozunguruka nkuko byazungurutse bikaje iwawe. Hari hahandi bizoja babirindiriye. Arabyumva kuko babihawe n'abantu, kabishimira abantu baragiye nabyo nyene birapirikiye abantu. None rero iyo ushima uhoraho byogumyeho mukagumana. Hanyuma hivyo guma hehe. Naomi uhimbaye uninahaye abyara abana babiri muri ico kigo nyene. Abyara Maholoni bisobanurwa ngo mahwera. Abyara na Kiriyoni bisobanura ngo nta kimazi. Camwumva ayo mazina babizi. Mahwera uca tuganda nta ngorane nta kimazi. Nta kimazi baca bavuga bati rero twebwe turakweza agashambara tugiye hehe? Bumva ko injya ziri hehe? Ni mu wawe. Barakoroka ni mu wawe. Abantu bari mu nzu y'Imana, abantu bari mu nzu y'ibyo kurya, mugabo biraheze, akantu gatoya biraheze, ikigoyi kirateye, harabaye ingorane, barataye ubwoko, barataye izina, baravuyeho kuko Imana yarungitse igipimo kibapima. Bavaho barahamanuka bagenda imuwabo mu banyamahanga. Nibyo barajya baranywa baranina baramererwa neza. Mugabo ni igihugu cica. Yesu adufashe cyane. Ni igihugu kimira, ni igihugu kigoye. Bavuye iwabo w'Imana, bavuye iwabo w'impemu, bahungira mu mubiri ni habi cyane. Mu mubiri harica. Niho hahitanye abakozi b'Imana, niho hahitanye abaririmbi. Iwabo niho hahitanye imiryango kuko abantu benshi bakunze amafaranga. Umuntu ukamubona ngo ni umusheri, ukamujyana kuri Tanganyika, ukamujyana hehe ngo ni sheri. Nawe washimye iby'Imowabu, wabonye iby'Imowabu, iwabo ziriko. Wa mukobwa akavuga ngo ziriko freme, ngo ni kuri zitariko, ngo twayigirwa n'igihangange. N'igihangange. Hanyuma mugashika mushikikura mushikaki ni vyiza inzara ugatereka ugakwega. Hanyuma mu mwanya bihindutse akubwira ati inshuti yacu naje nkwirikira bijya wari ufise, none ko byagiye ndafise umudiyasi nokuri. Mwemurumva Imowabu barangira bakuvuyeko. Imowabu barangira bakuvuyeko. Guma mu nzu y'Imana. Mukenere mu nzu y'Imana. Musonze ni Betelehemu. Umviriza, nugirite nurigirire Betelehemu. Guma i Betelehemu. Amen.
guma ku mavi, guma i Betelehemu. Umunsi umwe Uhoraho azogendera abantu biwe. Haleluya! Umunsi umwe Uhoraho azogendera abantu biwe. Umunsi umwe Uhoraho azogendera abantu biwe. Niwabona uteze kubyara, niwabona uteze kuronka urubyaro, reka guma i Betelehemu, reka kuja iwabo. Umunsi umwe Uhoraho azogendera abantu biwe. Sara yahagumye umunsi umwe yaramugendeye, Ana yahagumye umunsi umwe yaramugendeye. Ni iri jambo ngo yumva ku munsi umwe Uhoraho yagendeye abantu biwe. Yabasanze he? I Betelehemu. Haleluya! Mwabakobwa banje, mwabakobwa mugeze mu bigero, mwabakobwa murindiriye, irinde kuja kurongorwa n'abagabo n'abahungu b'imuwabo. Guma i Betelehemu. Umunsi umwe Uhoraho azogendera abantu biwe. Amen. Mwabahungu, reka kuyoba. Yego baragushumuye, barasubira baragushumura, n'ejo bazogushumura kugira ngo Uhoraho akurabe. Naherekeje umuhungu arambwira ati jewe vraiment ndabona ingene meze, maze kuresha abakobwa 19. Ati urabona izi mbaga zanje kandi iwacu urahazi, urazi ingene bimeze. Ati mugabo abahungu 19 bose baranshumuye. Aguma i Betelehemu. Haleluya! Baramwankiye bose, bamwankira. Bamwe mwabahungu mwagiye, twebwe aha twebwe bapasa, twebwe twagiye bakatwemera. N'ukuri kw'Imana muze dushima Imana, n'ubuntu bw'Imana. Haleluya! Mwabagabo, n'ukuri abagabo muri hano mugire mwubatse muguriho. Papa ya Yesu yaduhaye abagore n'inguru, yabakoze aragahezagirwa. Yo mana. Tuzotambuka ayo ku mugwa wera w'Imana. Tuzotambuka ayo ku mugwa wera w'Imana. Ayo ayiwe niyumvire abakobwa 19 bose bamuraba, batubona umwaka ntawe umujako, akagira ububi na butoya, n'umugabo atsindagiye yujuje. Mugabo 19 bose agira ati uwo yaruhiye gutwara yatanguye kuresha ari muri 6e, arigara yaheza. Hanyuma rero umunsi umwe ambwira ati jewe ndagusabye, wama iminsi yose wewe wama bagutuma ijambo kaja kuvugira ijambo bawe, none nuze ndagusabye nk'umusabwa jambo tujane uje kunsabira umugeni imbere y'Imana, kuko nagumye i Betelehemu. Tujane imbere y'Imana, tujane ugende unjanye nk'umusore ageze kubaka, asa n'uri ko ararengerana. Mugabo Imana yo yarabona ko atari ko ararengerana, kuko vyerera igihe n'ivyerera inzara. Haleluya! Ati rero tugende. Ndahabona ahantu twaroye, dusha turagenda. Ati kandi urwo rugendo tuzorumaramwo iminsi 3, umperekeze sha. N'ahandi abandi wama wabaherekeje, abandi ndabaherekeza mu mubiri, mugabo we agomba ko ndamuherekeza mu mpemu. Aramenya ngo byose bigirwa n'Uhoraho. Haleluya! Uca turagenda. Ati muri kiriya kizu niho nabonye twoje, tuzomara iminsi 3 twisonzesheje. Byari rya mbere ngiwe kuja gusabira umugeni umuntu ngiye nisonzesheje. Uca turagenda tuja muri ca kizu, duhurira n'abanywa rumogi bariko bavuga hanyuma baratubona bariruka. Duca tuja muri ca kizu, tuhamara iminsi 3 dutembagara dusenga Imana kugira ngo imuhe umufasha. Ndayibwira nti Imana yantumye ijambo ga, none nawe umusabwa jambo,
mu izina ryanje nyene no mu izina ry'uyu musore turakeneye umufasha bikwiranye nawe inimero yiwe atazomubuza amahoro ndayibwira ingene azoba ameze mugabo we yari yambwiye ati ndakeneye umukene yamana umunezero atazogira nawe mwumvise uwo akeneye mu mutima wiwe uhashike kuko ndahashika uzumuhe umufasha nese tatejeje nti urakoze turagiye ntiyatubwira ko imuduhaye bya bindi by'abarundi ntiyatubwiye ikintu na kimwe turavayo izere rero uraronse umufasha iyo dusenga twizere ko tugize gute twagiye moto chini vangaha ntitugwe ngaha yavyumvise turagenda hanyuma rero dushitse abona umukobwa yihereje amashuri yaje ngaho aramwitegereza araraba abona bya bindi umenga birimwo araraba bya bindi abona umenga birimwo ati ndakubaza natego ati twovugana natego ati none kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha ati ndavyemeye amen haleluya haleluya aca arampamagara ati namurose genda ushime Imana arahaguruka ntego umuhungu wanje rero turagenda twaragiye rero turaturitse isaki bavyita kurya isaki aramuronka babanye neza cyane umwana mukuru gageze n'uwindi wiwe w'umunani harimo umunani n'abantu b'abaverema n'abantu bamerewe neza baryohewe bakobwa bacu bahungu bacu yo muja yo mugoka ngo mugende mu wabo n'igihugu cica n'igihugu kiramburuza shengero ry'Imana gumi Betelehemu umunsi umuhoraho azogendera abantu biwe uhoraho azogendera abantu biwe nabasange mu ngoro y'Imana nabasange mu masengesho nabasange i Betelehemu ufise ikintu maze usingihuje usengera ufise ikintu cakuruhije ufise indwara ugendana yuyoba yabaguhenda yawizigira abantu mu Betelehemu mu nzu y'Imana umunsi umwe uhoraho azogendera abantu biwe Mana ndagushimiye amen haleluya uri Imana igendera abantu bayo ndakwinginze iri shengero urigendere urihe kuguma i Betelehemu turi mu mashimwe y'ibitangaza wakoze turi mu mashimwe yabo wakijije turi mu mashimwe yabo warokoye turi mu mashimwe y'indwara wakijije turi mu mashimwe yabo wahaye ubuzi turi mu mashimwe amen haleluya yabo wahaye ingo abakenyezi wabahaye abagabo babahaye abakenyezi turagushimiye abana warabaduhaye warakoze ubuzi warabuduhaye warakoze ariko turagusabye kuguma i Betelehemu haleluya turagusabye kuguma i Betelehemu hariho abatararonka abana hariho abatarishurwa hariho abakigwaje hariho abakigwaye hariho abagipanze hariho Yesu hariho abacugarijwe n'amadeni hariho abagifise ingo zigoye ariko ndasenza Imana kuri uyu mugoroba bahe kuguma i Betelehemu amen naho ikigoyi cyateye naho ibibazo bihari naho intambara zisugereje turasenze ngo tugume i Betelehemu haleluya munsi umwe uzogendera abantu bawe munsi umwe wagendeye Daniyeli munsi umwe wagendeye Shadraka na Meshaki na Abedenego munsi umwe wagendeye Abisirayeli munsi umwe wagendeye Ana munsi umwe wagendeye Petero haleluya umunsi umwe uragendera abantu bawe urakoze ndagushimiye wakira ishimwe ryo gukenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu mbere